Isekeza ry'uno mwaka wa 2024 ryo kwimbura ibikaju rirabandanya mw'ihinguriro ry'isukari Sosumo. Ni isekeza mbere ryatanguye kwa 18 ukwezi kwa gatandatu. Umwimbu kandi urashimishije uno mwaka nkuko bivugwa na Jean Claude Ntwari, umuyobozi ajejwe uburimyi mw'ihinguriro rihingura isukari Sosumo. Amenyesha ko umwimbu uno mwaka wiyongereye kurusha mu mwaka uheze. Twatanguye itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu. Rero aho tugejeje uno munsi ni ku munsi ugira 151 w'iryo yimbura. Tukaba tugeze ku matoni y'isukari ashika 17 n'amajana 875. Umwimbu dufise muri uno mwaka muri stoke sinobwira igiharuro nyezina ariko ni myinshi kuko baguma bayitwara buhoro buhoro. Ariko ico nababwira nuko umwimbu no mwaka ari mwiza cyane gusumba umwaka uheze, kuko mu mwaka uheze twarose amatoni atarenga 13 n'amajana 7, ariko no mwaka dufise ayo matoni namaze kubabwira. Twari dufise mbere n'ububiko bwamaze kuzura, aho nkuko mwavyiboneye turafise ububiko bukuru bwuzuye. Twagene n'ibindi bibanza byinshi byo muri Sosumo twamaze kuzamo isukari, mbere twagiye no gutira n'ikindi kibanza mu paruwasi turako turanko dushira isukari y'umusesekara. Kukaba nkako ububiko bugera kuri 5 buruzuye isukari. Jean Claude Ntwari amenyesha ko Sosumo itanga isukari uko yategerezwa ibicishije ku barongoye intwaro mu ntara, ari nabo bamenya ko yashikiriye neza abanyagihugu. Twe turatanga isukari buri kwezi. Intara yose irafise isukari ironka ku kwezi kandi barayitora. Hama tumaze kuyitanga abajejwe kuyicungera ukuntu itangwa baca baba mu ntara nyene hamwe n'abandi bakorana. None isukari yoba ishika ahiwanyu ku rugero rukwiye?